Muri ico kiganiro catanzwe kubamenyesha makuru amashirahamwe yigenga rikakurikirana itunganywa ry'amatora yamenyesheje ko hamaze kwibonekeza amahinyu menshi mu gikorwa cyo kwandika abazotora. Vital Shimirimana arongora urunani rw'amashirahamwe Force akaba avuga ko amwe muri ayo mahinyu ajanye n'itangwa ry'ikata karangamuntu ririko rigenda nabi ngo kuko ririko ritangirwa hatariho n'abantu batabifitiye uburenganzira. Amahinyu twashoboye kubona kugeza uno munsi amwe nayakurikira. Twarabonye yuko hariho amakarata ya karangamuntu atagira ibidodo vya commune, amwe atariko amafoto, ayandi ariko amafoto atariyo, ayandi ariko amafoto atanaboneka, ayandi ugasanga ifoto ririko si ryanyene kuba yifise. Hanyuma twarabonye kandi yuko amakarata karangamuntu yagumye atangwa mu bibanza bitarekuwe n'amategeko, agatangwa n'abantu batabifitiye batabirekuriwe n'amategeko, aho twovuga nk'abayobozi b'amashuri canke abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi benshi bahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD. Gertrude Kazoviyeho muri Rigiteka wabona yuko igitigiri c'abazokwiyandikisha gutora citezwe kizohava kirenga n'ikiringo catanzwe kitayarangira bivuye kuri abo biyandikisha karenga rimwe. Aha akaba ari mu gihe hamaze kuvugwa ko abamaze kwiyandikisha barenga ibice 42% vy'abitezwe mu gihe vyibonekeza ko abiyandikisha ngo n'ubu bazi sorosoro. Muravye amahinyu arimo, muravye ko hari abantu ubona baza barakoresha karangamuntu nyinshi bakiyandikisha henshi, ahubwo birashoboka nuko iki gitigiri c'imiliyoni 4.2 gikwira n'imbere y'igihe, kuko uravye ingene mu kwiyandikisha abantu baza isorosoro kw'imisi indwi ugasanga bamaze gushika ibice 42 kandi ubona bazi isorosoro, bisigura yuko bamwe babifitiye uburenganzira mu by'ukuri byo kwiyandikisha batarimwo. Ayo mahinyu ajanye no gutanga ikata karangamuntu mu busuma waje guhonyanga imico n'akaranga keza vyamye biranga abantu. Justine Nkurunziza arongoye urunani Kosome ati bigiye kugorana ko mwigisha canke umutware azobuza barongoye kwiba ngo kandi ari bo bariko barabibigisha. Turiko tukorera mu makosa. Hari ikosa rikomeye cyane riko riraba. Ijye kwigisha umudirecteur asigaye yigisha umwana kwiba akiba karangamuntu bari kumwe, umukuru w'umutumba ariko arigisha kwiba abatwara, none ejo niyamufata ivyo igitoke azomubwira ngo arivye kandi ejo baribanye karangamuntu urupapuro rukomeye bw'ubwene gihugu. Uwo mwarimu ariko arigisha abanyeshure kwiba bari kumwe, ejo niyatrisha ejo niba mu ishure azomubwira ngo yivye. Ni ikintu gikomeye cyane imico y'ikirundi turiko turayihonyanga, turiko turigisha abene gihugu kwiba birateye isoni. Pierre Kavembo ni marongo ishirahamwe APRODH we avuga yuko atagisigaye amatora yahejeje kwibwa, agasaba umugwi CENI guhagarika no gufuta ibimaze gukorwa kugira ngo iyandikwa ry'abazotora ritangure gushasha. Abo biyandikishije ko wumva ibintu byose biri mu makosa ubu ni haba hamaze kwandikwa abantu 1700 hakaba harimwo 1000 bukuri n'amajana atari bo, none wumva hasigaye iki? Nivyo navuze ejo bundi muri CENI gihe bariko bagira evaluation, nabwiye nti hari bamwe birigo baravuga yuko ngo vyarangiye basigaje guharura, none umaze kuronka miliyoni y'amakarata amajwi hazotora abantu miliyoni 4, none aho urindiriye iki? Turavye ibintu rero twirirwa turabona kurubuka n'ukuri kugira ibi bintu bigende mu nzira nziza, ibi vyose bamaze kwandika bo bihagarika bagatangura bishasha ntacyo bizotwara. Abarongoye amashirahamwe baheraheza basaba leta kwikubita gashi ngihagarika ubwo busuma bwibonekeza mu itangwa ry'ikata karangamuntu ko basanzwe bafashe Burundi nabo basabwa kugira uruhare runini kugira ngo ubwo busuma bw'amatora buhereye mu ntango buhagarare. Nayo abanyagihugu ngo ntibacike intege bakomeze kwiyandikisha mu kurindira ingingo zizofatwa n'umugwi CENI n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu.